jewe nitwa Nyongawuseti nkaba mvuka ku musozi wa Ruvumu ni zone y'Abamba commune y'intara ya Bururi nkaba ndi mwene Kirandage wa ntawundi wa Sehume wa Matega wa Ndarugiriye wa Murambanyi nawe yamuka kuri Karazi. Umuryango w'Abarazi nkuko basokuru bagiye barabitubwira n'umuryango wari wegereye ibwami, nuvuga yuko bari bajejwe kugaburira umwami mu kumuronderera inyama z'inyeshamba. Murazi yuko akanyama ko mwishamba akanyama keza cyane. Mu guhiga rero uwo Karazi niwe yararongoye umugwi wahiga ibwami kugira ngo bashobore kuronsa inyama bahereza umwami. Uti none ivyo bivuga ifatiye kuki? Ivyo ndabifatiye kuko abasokuru bacu bagiye baratuganirira. Jewe nkuko nababwiye abantu mba mu Ruvumu ni naho ari amashuha ajya muramumva amashuha y'Abarazi. Bitagenze gute rero? Umutama yarajeje kuyakurikirana gushika n'ubu nubwo ariko arasaza, yarambwiye neza yuko basekuru nabo bamubwiye yuko Karazi yaje ari kumwe n'abahigi b'umwami baje barengutse mu ntara ya Rutana aho biti ngo Inkoma, baca mu Rutovu ahantu biti Musenyi, baca barengana bajano yita mu Muhwanya n'agasozi kare kwa Abarazi benshi cyane. Nako mugabo ni nk'agacimbiri ku musozi wa Ruvumu. Bavuye ngaho rero murazi yuko hera hari amashamba, bagenda bakurikira igikoko citera rero aho hantu hari amashuha. Jege nacu ubwenge hari amashamba menshi cyane azungurutse ayo mashuha. Hama rero bagezeho niho nyagikoko citera muri iyo shamba, abayigi baragikurikirana. Bagezeyo baratangara cyane ko basanze hariho amazi ahantu hatuma umwotsi, baregereza kuraba basanga n'amazi ashushe. Urazi namwe abahigi yuko babashusha ibirenge, baca barawoga barikanda bamera neza, baca bona inyuma gusubira inyuma guhamagara umwami, baramwibwira yuko babonye amazi ashushe n'amacaza arayota. Hanyuma kuva ico gihe rero no baciye amashuha babitirira yuko ari amashuha y'Abarazi kugeza no munsi. Na jewe ngoma ngwiza imyaka 50 narabonye bagenda guterekera turabana indya twarazirya kuko twari tuzi ivyo ari byo, indya bashizeho twarazifungura. Ego twarabonye bagenda guterekera basugukuru bacu ni nabo bagenda guterekera bari bazi yuko nabasugukuruza yuko umuntu apfuye atazimangana. Bagira bati rero ko sugukuru ndwe yapfuye ahantu ni nk'icibutso ciwe. Batwara rero ivyo kurya ivyo kurya byiza vya wa mbere, batwara ubwishaza bubisi ndarabubona babutwaye, bagatwara n'inzoga y'umubira bagashiraho bagatereka ngaho, bakitwa rero ko bagaburiye y'Amana, kandi baranatwizeza yuko iyo Mana iza hanyuma ikabifungura. Hamikiri mumenye nuko muri uwo muryango w'Abarazi bavuga yuko iyo umuntu apfuye havamo inzoka. Hariho n'inzoka rero isato yabanga muri ako gace. Ndibuka yuko mama yahora ambwira yuko nayo yayikozeko ngo iyije kuramutsa abantu bo bukaba gasozi bo mu Ruvumu yaragendera sha kumiyana ikurira urugo igakorokera mu rugo. Abagore rero baragenda bakayikorako, ngo umugore yayikozeko yaraheza acunze ubugari bukagwira. Nico gituma rero abantu bakunda cyane gukurikirana uwo mugigwa. Hanyuma mu nyuma rero ayo mashuha baciye baguma bayagirira isuku kuko mu iyo minsi yahera ntiyari bwakogwe nka neza vya kijambere. Umugabo baragenda bakayakoropa bagakura ivyatsi kubera hari mu ishamba, amababi yakorokeye mu mazi bakayakuraho kugira ngo hatunganye hamere neza. Ejo bundi gihe bariko baratangura umugambi wo kuhatunganya vya kijambere, naragiye muri province turavugana na nyakubahwa umuhanuzi w'Amatari wa province ya Bururi, nawe mubona nga niwe anaseruka imbere y'amategeko, nyakubahwa Ndakeza Jivon. Ndamusigurira neza yuko ari kibanza itegerezwa gukingirwa kandi Abarazi bakoma bafizeho ijambo. Twaragisabye rero kandi baratwumviye kuko gushika n'ubu abakozi bakora n'abana b'Abarazi kuko barazi neza histoire, ni nabo bagenda barayisigurira ingenzi zihaje.